Intara ya Buhumuza, Denis Ndaruhekere asanzwe ari chef de cabinet wa Gouverneur Muyinga, avuka muri komine ya Kera ya Butihinda ku mutumba witwa Masaka, yavutse mu 1978, arubatse, afise diplôme ya licence en langue et littérature française, yaronse umwaka wa 2012. Yatanguye akazi kiwe ari professeur kuri college communale Kamaramagambo mu mwaka wa 2007 gushika mu mwaka wa 2008, hanyuma umwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2009 aba directrice wa college communale ya Buvumbi muri commune Butihinda. Mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2011 yabaye professeur kuri college Buvumbi. Hanyuma nyuma yaho gushika mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2013 umuyobozi wa college communale Buvumbi. Umwaka ukurikira 2013 gushika 2014 yabaye directrice wa lycée communale Kamaramagambo. Umwaka wa 2013 gushika mu mwaka wa 2022 yari représentante provinciale wa Forum des Femmes. Mwaka wa 2014 gushika ku mwaka wa 2021 yari umuhanuzi ajejwe imibano mu biro kwa Buramatari wa Muyinga. Nyuma yaho kuva mu mwaka wa 2021 gushika no munsi yari chef de cabinet umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari. Mugabo imbere yaho yari yatowe aba president wa conseil communal ya Butihinda muri commune Butihinda nyene.